mu buzima turazi ko ikintu ca mbere kiruta ibindi, ikintu ca mbere kigize isi, ikintu ca mbere kibamwo ibice hafi 100% vy'abatuye isi. Aho sinkuyemwo abapatiri, sinkuyemwo abapasteri, sinkuyemwo n'abandi wanashaka bari mu buzima busanzwe, no kuvuga icya mbere kiza ku mwanya wa byose ndetse kiri no mu mabwirizwa rutayandi n'urukundo. Urukundo rero tugiye kuganira ko uno munsi ni gwa rukundo nyene nibaze ko we uri kuradukurikira wamaze kumva. N'urukundo ruri hagati y'umusore no mwigeme. N'urukundo rw'inkumi n'imisore. Ugwaruka gubo. Nigo rukundo tugiye kugarukako. Muri kino kiganiro cacu cuno munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bishika kuri 21 bizokwereka ko umusore agukunda canke muri kumwe mu rukundo atakubesha agufiseho umugambi. Muri kino kiganiro cacu no munsi muri kumwe na Sisi Hit Promoter, ariko ndakwibutsa ko kino kiganiro tugiye kugutegurira turi kumwe na Enipro, twongere tukigushikirize. Enipro umeze neza? Yes, meze neza. Nibaze ko nawe ahuri hose ndazi ko mudukurikirana muri impande zose z'isi ko umeze bo. Ndakwibutse ko imbere yuko kumbure tukuyagira kuri ibi bintu kumbure 21 wowe utaragira sabone cyangwa subscribe ako wunyarutsa ukabigira kugira ngo tubandanye tuba hamwe update. Nugira sabone cyangwa ukagira subscribe bivanye n'imukoresha uzotuma uronka karyo ko kwama uronka ibiganiro tuzokwama tugutegurira, ibiganiro twama tugushikiriza buri gihe ukaba mu wa mbere. Ariko kandi akwibutse yuko ni wafyonda ku gakengeri canke inzogera bivana nuko umuntu wese abivuga bizogutuma uronka notification mu gihe cyose tugushiriye ku ikiganiro cyangwa dushize ku ikiganiro ukaba mu wa mbere babimenya. Telefone yawe ikakubwira ko ari ikiganiro gishasha twagushiriyeko. Reka rero tuguye ikaze muri kino kiganiro cyacu twaguteguriye. Mu bintu 21 twaguteguriye bizokwereka ko umusore mukundana agufiseho umugambi. Turabona icambere umusore akwitaho. Iyo tuvuze umusore akwitaho no kuvuga ni wa wundi ahungabana mu gihe cyose ufise ikibazo. Enipro turazi yuko atawubura ibibazo, ariko turazi ko hari umuntu ashobora kwirengagiza ikibazo umuntu abafise. Mu gihe rero ufise umusore agukunda, umusore yadekaraye yuko atawundi ari wewe, nimba atakubesha atari muri gwagwaruka gubu rero rufise ingendo yo kukujya abana bijya bavuga ngo kujya abana. Ugasanga umusore afise umukobwa umwe babiri batatu bane, buri umwe wese amubwira ko amukunda. Bahuye akamubwira ko amukunda. Wa wundi ubita ko ari umusore ajya abana, uwo musore azokwitaho. Mu gihe uzoba ufise ikibazo azokwereka ko ari mu ruhande rwawe, yame agerageza gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo uve muri ivyo bibazo. Ikigira kabiri umusore kumbure agusubiza iyo mwandikiye. Birashika turazi yuko ejo canke hirya yejo nuronka umuntu agukunda narijya ubu dufise uburyo bwo gutuma naho bworoshe, ari telefone isanzwe canke ari WhatsApp. Hari gihe rero umusore umwandikira nk'akarorero ukamubaza ati sheri waraye gute, ukaca usanga ntiyakwishuye, agiye kukwishura ku mugoro akakubwira ati sheri sorry sinari bwigere mbona message yawe, ariko kandi wagumye ubona yuko ari ku murongo n'abandi ari karabishura ndetse wanashaka urabona ko ama WhatsApp ashobora kukwereka yuko umuntu yagusomeye ubutumwa. Ndo kuvuga uwo nubona umwandikira ubutumwa hagahera amasaha n'ayandi yasomye ubutumwa bwawe atarakwishura, uwo muvi inyuma nta mugamba gufitiye. Birakunda gushika ko umusore yihuta kukwishura kumbure afise abona ko uwo munsi mufitani ya appointment rendezvous kumbure bigatuma akwishura vyihuse, ariko mudafitaniye gahunda ugasanga mwandikiye message imaze amasaha n'amasaha atarakwishura. Ikigira gatatu ni umusore akuronkera umwanya. Niki iya reka tukibabwire mwebwe nkumi muri ko muradukurikira nk'abafise experience kanatsinda turi reka tuvuge ko turi abasore, nibaza ko irino jwi muri ko muraryumva. Tumaze kugira mu biro mu bigero byo gukunda kandi twaranakundanye. Umusore atakuronkera umwanya, uwo muvi inyuma nta kamaro na kamwe azokumarira, afise ibindi bintu agushakako. No kuvuga ni wa wundi uzopanga ko mubonana akakubwira ko bitokunda ko mubonana. Wa wundi uzomubwira ati sheri ku munsi w'Imana twobonana amasaha ya naya kugira ngo tuganire, ariko akakubwira ati oya ahubwo reka tuze tubonane kuwa gatatu. Atamvo yumvikana nimba atari hanze muri mu gisagara kimwe nk'akarorero uramubona ko ari devereza mugabo nta mwanya yaguhaye. Ico gihe
ashobora kuba afise uwundi muntu yahaye umwanya uwo munsi wa dimanche wasaba ko mubonana ashobora kuba ariko araba match iyo match iri hejuru yawe no kuvuga ni nacagihe nimba muzoba mubana yaguze ecran pra muhira nimba kundi match ashobora kukurutisha imatch ntakuronkera umwanya ni gihe uzoba mukeneye akakubwira ati ndi busy kuri match Arsenal na Manchester I don't know ziriya equipe zifise match ikomeye cyane ntiyite ku nshingano z'urugo uwo muvi inyuma ikigira kane N-Pro reka ndakubwira yuko ari umusore akuze mu mutwe umusore akuze mu mutwe abameze gute umusore akuze mu mutwe kumbure n'ujya musore azoba afise intumbero kumbure ashaka ko mushobora gushika ko ujya musore kumbure atazoronka ibihumbi 100 canke 200 ngo yiyumvire ko kumbure yo kujana muri shopping aho kukubwira ati sheri wanje ingo twicarane kumbure duhanahana ivyumviro turabe projet dushobora gukora ejo canke yeje kaduteza imbere umusore akuze mu mutwe ntuganiye N-Pro ni wa musore abafise imigambi ya kazoza wa wundi wumva imigambi wa wundi wumva na projet wa wundi wumva kubwira ati bana kabarateye imbere baciye muri izi nzira irifoke nanje nzokora ibishoboka vyose kugira ngo nzoshike aho nakayageze pana wa wundi mu mutwe haba hariyo ibirori mu mutwe haba hariyo byo kuryamana nawe gusa mu mutwe uba wumva kubwira ati ko nabonye couple runaka y'abagenzi banyu basokeye ku mazi kandi bafise uburyo na batabufise reka nze nibe muhira kugira ngo nanje sheri nze ndagusohokane ni wa musore abafise imigambi yo kwiteza imbere wa wundi wumva abafise imigambi yo kwiteza imbere eregane nawe azoshobora kugutunga ikigira gatanu n'umusore gutera intege igihe wababaye canke uri mu bintu bigoye uwo ni wa musore no mu gihe uba uri mu mafuti aja mu ruhande rwawe akaza kugukosora ari uko wamaze gutandukana n'abantu pana kukumaramariza mu bantu wa wundi nubwo uba wadekonye aza akavuga agerageza gukoresha article zose zishoboka kugira ngo agukura aho hantu akaja kuguhanura mutari kumwe no kuvuga ni wa wundi atakumaramariza mu bantu ikikire gatandatu n'umusore w'inyankamugayo umusore w'inyankamugayo no kuvuga ko aba ari umusore cyambere na mbere wimvuga kuri wa musore kumburi atazogushigikira mu makosa uri mu makosa azokubwira kwireka neza kumbure ko inzira uwafashe canke inzira urimwo atari nziza akagerageza kugukosora kugira ngo kumbure nawe uje mu murongo mwiza w'abandi sinawe gusa ni wa musore atatura abatasi nubwo usanga impande zibiri zashwanye zange zishamiranye uruhande ruri mu mafuti ari mugenzi wamwegereye cyane adatinya kuvugisha ukuri adatinya kubimvuga kuri adatinya kwereka uwo mugenzi we ko ari mu makosa adatinya gutatura abantu agendeye kuri kicanke kiri noneho ituvuze umusore w'inyankamugayo nawe nibaza ko uri kuradukurikirana ushobora kumva uwo musore n'umusore ameze gute ico gihe no mu rugo rwawe hazogendegwa ni wa musore uzosanga abantu bose bagira responsable wa musore uzosanga abantu bose batamwidogera bamubona ko ari umusore w'ijunja n'ijambo ikigirandwe kizokwirika kumbure ko umusore agukunda n'umusore kumbure azokwemera kugufata ukuboko bose babona aho ni gihe mwasohotse bakakubaza bakamubaza uti uriya muntu muzananye ninde ukaza haruza umva tanguye kuvuga ngo uriya n'umukuzine uriya ni sister kwa data wacu uyu n'umugenzi wo kwishure oya ni wa wundi atavuga n'ijwi rirenga kandi yiyemera akavuga ati uyu n'umukunzi wanje uyu n'umusheri wanje adatinya ko abantu bomenya ko uri umukunzi wiwe uwo nubona bikora uko icubahira abarika araguha mukiri muri fiançailles cyangwa mukiri muri vya bindi vya sherishucu neca nzona guha uri wamaze gushika mu rugo kumbure si wa musore azokubebesha azoguhamagara y'amazina menshi y'urukundo mu gihe mu amuri muri chambre ariko ni wa musore nkuko twabivuze azokwemera kugutetesha kugufata neza imbere y'abantu canke abantu babona kuko abagukunda kwemera ikigira munani no musore adatinya kukwerekana mu muryango nk'umukobwa bakundana kumbure ni wa musuri ryoherwa cyane kumbure buri muryango canke buri inshuti ishoboye kumenya uwo bagendana canke kumbure uwo
bazorushinga mu misi iza. ni na wa wundi ategura akabwira abavyeyi n'abavukanye uti umunsi uyu n'uyu turafise umushitsi mu gaheza ukaza yabakoranije akanaheza akavuga ati uyu aho muzomubona ubu turi mu rukundo nawe niwe nifuza ko tuzokubakana akerura akabivuga imbere y'abavyeyi nabo muvukana uwo nubona bigukoreye uko fata nturekure imenya neza ko ari uwo. Kigira 9 zo kwirika ko muhunga gukunda vy'ukuri cyangwa gufise ku mugambi n'umusuri atabandanya kuvugana n'aba ex. Aha iki kintu kirakomeye. Hari abantu baba bafise aba ex ugasanga bariko babwira abakunzi babo umu ex twavanye kubera ko Sirineri yakoze ariko nibisanzwe kubera ko yari inshuti reka ndamufashe nk'izindi nshuti ndamufate nk'izindi nshuti zisanzwe kujya mvugisha abandi mbare namuvugisha since namwereka yuko ndi gikoko oya. Gerageza kuraba ko umusore yakufye connection zose zamuhuza n'aba ex biwe. Yamvugo kumburiye abasore bamwe bavuga ko atamukobwa nkunda anshobora kubwira ko mpevye ngo kuko dushobora guhurira muri quartier canke muri ghetto kanaka ugasanga aranzimirije umuriro ugasanga kumbure aramariye canke aratumye bwa bushuhe mfise bungabanuka. Uwo nawe abari ndaya ni wa wundi n'igihe azoba yarakurongoye agushira mu rugo azokwama guca inyuma ariko agenda guhiga baba ex biwe canke abandi bagore kumbure ngo ntubimukorera neza mu gitanda ngo agiye kurondera abandi bazomukorera uwo turekana nawe uwo ni ndaya nta mugamba gufiseko nubwo vyoshika akagutwara azokwama ariko araguca inyuma buri gihe. Ikigira 10 umusore yubaha abagore n'abakobwa. Umusore yubaha abagore n'abakobwa kumbure ni wa musore azobara ahantu akabona ko umugore cyangwa umukobwa icari karakora ko kimusumvye inguvu canka adashobora kugikora bigatuma wenyene ku giti ciwe ashobora kugikora kugira ngo arabe ko yogifasha uwo mwingeme canka uwo mugore. Uwo nawe ni wa wundi n'igihe muzoba muri mu rugo azogufasha ibikorwa vyose akagufasha aho ubona wananiriwe akavuga ati reka ndamufasha. Icubahira azoba ariko araha abo bakobwa n'abagore ataranagutwara nico cubahira azoguha narijya ko azoca guikirengereje nk'umugore wiwe. Kigira 11 kumbure n'umusore abasha gusaba imbabazi yabonye ko bibaye ngombwa. Hari umusore akudekonera bikagaragara ko yakubabaje yagukoreye amakosa ariko kubera ko aca yigira akanyarigabo ngo sino saba imbabazi ngo umukunzi wanje ngo reka tuje tubihereza uwo musore yubaka akakubwira ati burya sheri naracumuye kuri iki ndakora amakosa ya naya ndafukamye mbabarira. Uwo ni wa wundi atazokwigera gusuzugura wa wundi atazogufata nabi muri muhira wa wundi atazokwegera yemera ko ubabara kubera we azokwama arakonesa amakosa. Iyo umuntu yarakonesheje amakosa bimutuma adasubira gukora amakosa nka yayana. Kigira 12 n'umusore agushira mu kibanza ca mbere. Umusore agushira mu kibanza ca mbere no kuvuga ni wa wundi yama agerageza kuraba yuko igihe cyose umerewe nabi muteza kumererwa neza. Nimba hari ibintu mukeneye muri 10 akabona ivyo bintu mukeneye muri 10 hashobora kubonekamwe 2 ivyo 2 akabaza uko ikintu cambere yamaze kugitanga yagihaye nde ico atanekihari ari cawe. Wa wundi kabisa yamashaka yuko uri uja hejuru y'abandi uwo no mubona fatira nuwo nyene. Kumbure si wa musuri azogushira kuri telefone yiwe kuri ekra muri kumwe hama kumbure mutandukanye akishira hindi foto kumbure kubera kazovuga ati mu nzira ndaza guhura na Bernice canke nde bigatuma kumbure ampeba kubera ko abonye kundi mwigeme. Si wa wundi baza ku radio canka hariho hose nk'abastar nibo tukunda kubibaza uti mbega haje urafise umukobwa mukundana aje kubwira ngo kubera ko ngo tutabivuganye ngo sino kuvugira ku radio. Uwo ntaba gukunda ni wumva yishije jambo nk'iryo menye ko atagukunda kuko ugukunda koko agufitiye ko mugambi nkuko twavuze hariya hejuru akwemanga mu nshuti n'abagenzi. Kigira 13 kumbure n'umusura tumutwenga.
umusore atuma utwenga ni wa wundi n'igihe uba uri mu makosa agerageza kugutwara mu bibanza vyiza, ibibanza bishimishije, ibibanza bikwibagiza vya bindi vyose warimwo. Nivyo turi mu buzima busanzwe, mu buzima turi mw'isi irimwo umubabaro n'umunezero. Birashika rero umuntu ugasanga yababaye, ni wa wundi ategereza gucrea umunezero wawe uko bishoboka. Ni wa wundi nimba afise uburyo atemera gukoresha 21 hari yase nka 6 abatahura amatelefone ngira ngo muca mu vyumba. Ni wa wundi agerageza kuguma uri ku mwanya adasesaguye, wa wundi yama profita umunezero wawe. Kigira 14 n'umusore abasha kugufasha akazi kumuhira. Umusore agufasha akazi ko muhira no kuvuga aragukunda ariko ntimubana, ariko birashika ugasanga uvuze ati kubera ko umukunzi wanje aba muri ghetto canke yibana canke abahanahana reka ngene ndamuramutse, ugasanga bibaye ngombwa kutegura utwo kurya twa sasita. None nimba uri kukata ibitunguru aba ariko akata itomati, ni wa wundi nimba uri kugira gutya nawe aba ariko kugira gutya, twadukorwa nyene twahajya muhira nubona akidu ariko aratugufasha aho nyene mukiri abasheri. Menya ko n'igihe muzoba mwarubakanye atazokwigira gutererana ibikorwa, azokwama aragufasha, azokwama kuri hafi. Ikigira 15 gishobora kukwereka koko mbure vy'ukuri umusore agukunda. Ni wa musore afise imigambi. Umusore afise imigambi no kuvugana umusore w'umukozi, no musore ashobora kuvuga ngo nimba ndi umudandaza ndandariza undi muntu, ukumva yamakubwira ati je burya ndadandariza abandi muntu ariko ndifuza ko ikindi gihe nanje nzogira ivyo wanje ndandaza. Wa wundi wumva afise projet zubaka, wa wundi wumva afise imigambi izoteza imbere umuryango. Wa wundi nimba ari umushoferi anyonga imodoka anyongera uwundi muntu wumva avuga ati je ntegerezwa kunyonga imodoka mbika n'amahera kuko nandi ndashaka kuzonyonga imodoka yiwanje. Uwo ni wa musore nubwo azoba yarakurongoye atazokwiba, atazobura ratio, atazobura igitunga umuryango wawe utegerezwa kuzokwama uhari wishimye. Kigira 10 kumburi n'umusuri akunda abana. Wa musore umwana ataza kugira ante ukabona ariko amwigeza inyuma. No kuvuga nubona akunda abandi bana, menya yuko n'abana bawe bazoronka urukundo ruhagije rw'umuvyeyi. Uwo rero fatiraho. Kumburi ni wa musore atazotinya guterura abana, kumburi ni wa musore atazobona abana bariko baratata ngo aceho arengana ngo jewe ngo ivy'abana ntibindaba ngo biraba mama. Ni wa musore kumburi azomenya agaciro k'umwana. Ni wa musore ubona ashitse abana bamusanganira, uwo cumenya ko akunda abana. Kigira 17 n'umusore yamabona ko ivyo we byose ari vyiza. Yes. Aha sikuvuga ngo nokora amakosa ntaza guhanura, nugirane ntazagirene, aze yamabona ko ivyawe byose ari vyiza. Oya, ariko reka duhagarare no munsi kubijanye n'imyambarire. Ni wa musore nimba wambara mini jeep nawe akaba atazikunda, ataca kubwira ngo ivyo bihuzu wambaye mvi nyuma uno munsi ntujana wambaye uko. Si wa wundi nimba wikundira impuzu zigera ku birenge azobura ati je nkunda imini utambaye imini ntuzunzi iruhande. Oya, ni wa wundi aca kubwira ati sheri waberewe, nubwo biba bimuri mu mutima ko ushobora kuba witwaye neza nako witwaye nabi uwo munsi, niwo ndakureka nimba adakunda imini ukayambara uwo munsi, niwo ndakureka igihe uzoba wambaye impuzu ndende ukatutangura kumva ariko guha uturero tw'abandi bakobwa bagenzawe bambara imini, avuga ati hariya naka hariya Sandra akarorero iyo yambaye iriya jipo aba yumva atesa. Utiraba ukuntu ariko araderanja abantu, nawe ukaca wumva yuko nya mpuzu wambara atari itamuryohera, mugabo atigeze akubwira yuko itamuryohera, gutyo nawe ukikosora mugabo mu bugwaneza atakuriye umutima. Kigira 18 kumburi n'umusore akunda abantu. Ni wa musore ukunda gusanga ari inshuti ya bose. No kuvuga ni wa musore nimba yasohotse yemera gasangira n'abandi. Ni wa musore ubona afise abagenzi benshi, ni wa musore umva avugwa hana hariya. Nico kizokwereka ko uwo musore akunda abantu. Noneho nawe urabibona, ni wa musore akunda inshuti zawe. Ni wa musore
utazigera ubona ari nyamwigendako. Yes. Kigira 19 kumbure n'umusore atari ngumyi. Umusore atari ngumyi si wa wundi asesagura nkuko twagiye turabivuga hariya, ariko hari umusore ushobora kubona ni ibihumbi 100 wanashaka atana umugambi ababifitiye, ugasanga nawe urakeneye twinite, ntabone yuko ukeneye twinite utanatamusavye. Si wa wundi azo gutelefona yakwandikiye message nk'akarorero ntiwamwishuye akaca gutelefona aca kubwira ati sheri burya narinze ko nza kukwishura nguza amayinite, kandi uzi neza ko sa amayinite ntaca heza ngo akubwire ati reka ndakugurira amayinite. Uwo musore nubona atari ngumyi uramugumako. Kumbure ni wa musore ni bishitse mu kabana uzi umusaba ko wuje kuramutsa biwanyu ugasanga kumbure ntaca gutekereye userutsi wanyu uri mbokoboko kumbure yakwimye ivyo gemurira biwanyu. Ni na wa musore muzoronka abashitsi ntabazimane. Ugo rugoro ntiruzogendegwa woca umureka, ariko nubona atari ngumyi menye yuko urugo rwanyu ruzokwama rugendegwa. Kigira 20 kumbure gishobora kukwereka kandi umusore ko agukunda vy'ukuri, ni wa musore kumbure yumvikana nabo mu muryango wawe. Umusore agufise ko mugambi ategerezwa kuba yumvikana nabo mu muryango wawe. Kumvikana nabo mu muryango wawe no kuvuga ni wa wundi utazoje wabo bavuma bavuga ati natuvireho nagirene. Iki rero urumva n'amafagiteri menshi birashoboka ugasanga umuntu ukunda mu muryango wawe ntiwamukunda. Ntitukubwiye ngo ucumureka. Ni kritere 20 tugeze ko nubona n'imiburi 15 muri ziriya twavuze azuzuza ntibizoce bigusaba bigutuma umureka. Mugabo niyo yaba yumvikana nabo mu muryango wawe, ivyo navyo urumva ko bizotuma urukundo rwanyu rugira inguvu cyane. Uwo nawe muhamahirwe n'uwo nyene. Kumburi kigira 21 ari naco cyanyuma gishobore kukwereka ko umusore agukunda vy'ukuri canka gufise ko mugambi, ni wa musore muhuza imibereho. Ni wa musore nimba kunda gusenga ategerezwa kuba akunda gusenga. Ico gihe ntazo kujya umutima ngo waruri hehe dimanche wagiye mu gikorane ngo akubaze ngo wari kumwe n'abandi bagabo, hageze ko abo musengana baza ku rusengero mu bugereti ngo dusenge ace yivumbura yigire, ntazigera kumara amaza. Umusore wo muhuza imibereho ni wa musore nimba kunda kuba ufise isuku nawe ubona ko afise isuku, kuko nugira isuku nawe akaba ari umunyamwanda urumva ko urwo rugo rwanyu rutazoba rubayeho neza nkuko muvyishimira. Reka turangize kino kiganiro tubashimira mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika kirangiye, ariko ndakwibutse ko nimba utakoze subscribe bikore kugira ngo ibiganiro vyacu bize vyame bigushikira, ntiyogire no gufyonda ku gakengeri. Hama reka shimire na Enipro yabaye kumwe nanje muri kino kiganiro. Yes, reka ndagushibire nawe City Promoter kumbure watumye dushikira bacanke bari yakumbure ku bibazo bari bafise tukababwira bimwe muri vyinshi kumbure twateguye byo kwerekana ko vy'ukuri umusore agukunda ashobora kuba afise condition nk'izi. Ndanakwibutse ko yari Sunny Stars TV television online iri mu gisagara ca Gitega muri capitale politique. Ndanakwibutsa ko ibiganiro nk'ibi nimba bikuryohera twandikire muri commentaire, ndetse unatubwire nimba wifuza ikindi kiganiro twogukorera. Turi ngaha ku bwanyu n'agahwana.